hano hari mu birori bidasanzwe byo kwakira impamyabushobozi y'iteka Dr. Honoris Causa mu by'uburongozi. Impamyabushobozi yahawe na kaminuza in his name Bible College ni Reverend Pasteur Denise Nkurunziza. Kuva no munsi ntakiri Reverend gusa, hagiye ko na Docteur. Ibi ni birori byari byatewe iteka n'abategetsi batari bake, harimo n'umutambukanyi w'umukuru w'igihugu cy'u Burundi Angeline Ndayishimiye. Pasteur Denise Nkurunziza bamwe bamuzi nk'umupastori yahariye ubuzima bwe kwamamaza ubutumwa bwiza, abandi bakaba bamuzi nk'umutambukanyi w'umukuru w'igihugu cy'u Burundi umuhisi Petero Nkurunziza. Ninde mu by'ukuri Dr. Reverend Pasteur Denise Nkurunziza? Ni gute umwana w'umukobwa yavukiye mu misozi ya Mwumba mu buraruko bw'u Burundi yaje kuba umwe mu bapfasoni b'akarorero, atari kubera yabaye umutambukanyi w'umukuru w'igihugu gusa, ahubwo kubera ubumenyi bwiwe, ubwitonzi n'urukundo byamugize umugore w'igitangaza mu Burundi, eka mbere no hanze yaho. Ndabahaye ikaze mu nkuru ya Dr. Reverend Pasteur Denise Nkurunziza. Hahigwa abagabo batomboye bakaronka abagore baroranye. Abo bagabo n'abahigwe hari gukoma amashi ujya n'abandi bagabo kumbure bagiriwe ubuntu bakaba hano. Abagabo babaronsa abagore baroranye nibo bahiriwe. Umugore aroranye araryoshe kuko n'umuntu azi gukuroranya utuntu, gukora utuntu, kandi niwe mugore w'ubwenge buryo umugore aroranye. Reverend Pasteur Denise Nkurunziza, umutambukanyi wa Petero Nkurunziza, yavukiye Gatsinda muri komine ya Mwumba mu ntara ya Ngozi mu buraruko bw'u Burundi, igenekerezo rya mbere Kigarama umwaka w'igihumbi kimwe n'amajana 969. Uyu mukozi w'Imana Denise Bucumi, umukobwa wa Porotazi naho mpagaze na Angele Gakecuru, yavutse mu muryango w'abana 12 barimo abakobwa 5 n'abahungu 7. Yize amashuri mato ku ishuri ry'Igatsinda, hanyuma yiga imyaka 4 ya mbere y'amashuri yisumbuye Busiga, ayarangiriza muri NFA Kibumbo mu ntara ya Mwaro. Amaze kuba first lady ntiyajyamye ngo ngeze ibwami, nubwo arafise ingendo n'ubuzi bwinshi, yakomeje kwiga gushika nahabwa diploma na leadership institute Burundi mu mwaka wa 2010. Mu nyuma kubera imyitwarire n'ubutwari byiwe yaronkejwe Dr. Honoris Causa, impamyabumenyi y'iteka yahawe n'ishuri rikuru rya United Graduate College and Seminary of California ryo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika kwa 17 Ntwarante umwaka wa 2010. Yashinze urugo rwiwe mu mwaka w'igihumbi kimwe n'amajana 994, akaba ari umuvyeyi w'abigeme 2 n'abahungu 3. Yakoze mu biro bikuru bijejwe abimukira Direction Generale de la Migration kuva ku wa mbere Myandagaro umwaka w'igihumbi kimwe n'amajana 993 gushika mu mwaka wa 2002. None bamenyanye gute na Petero Nkurunziza? Twamenyanye umwaka nawo no kwibuka, ariko ndibuka ko nari ngeze mu w'icenda niho twamenyanye. Murabona ko tuva mu ntara imwe, ikomine imwe. Twamenyaniye mu manama y'abanyeshuri abera ku makomine, niho twamenyaniye duhurira mu nama. Andaba jewe sinamuraba cyane kuko ntavyo nari bwiyumvire ugeze mu mwaka w'icenda, niwe yandaba, akakumbure yarandaba, hanyuma amaze kundaba hanyuma rero mu nyuma aragira icamba jije. Uwo munsi umwe hari mu buruhuko bukuru bwo muci, ngeze ndangije w'icenda, niho rero dutashe yaciye agenda aranganiriza ambwira ati uwo munsi nyene hewe ngo ubu rero nshaka dutangura ubugenzi buzovamwo ubucuti bubandanya. Ico gihe ambonye akambaza yuko twotangura ubucuti bubandanya, niho naciye nshiramwe ingufu kumuraba, ariko naciye nibuka yuko mu manama twagiye turahuriramwo yuko yari umuntu atavuga cyane, atavuguma avuga amajambo menshi. Tugiye mu nama we yagenda twaye igitabo imisi yose yagenda n'igitabo mu ntoke cyo gusoma. Hanyuma hajya umwanya tutaragira amanama ntiyaguma atera inkuru n'abantu, yaguma asoma igitabo. Hari n'igihe twaja mu nama tugasohoka tukongera tugasubirayo, uwo mwanya tutari mu nama mu nzu aho dukorera inama, wewe yacaguma yisomera igitabo. Nabona ari umuntu atuje. Igihe nyakwigendera President Nkurunziza yinjira mu muhari CNDD-FDD, Madame Denise Nkurunziza yasigaye muhira afise umwana muto hamwe n'indaya y'amezi 4.
umwana we wa kabiri yavutse igihe ari wenyene yankwa agahakwa no kugirirwa nabi n'ubutegetsi bw'ico gihe kubera ko yari umugore w'umugwanyi. Ico gihe Madame Nkurunziza yarabayeho mu buzima bugoye cyane bwuzuye amaganya n'amarushwa gushika mu mwaka wa 1997 aho yakiriye Yezu Kristo nk'umwami n'umukiza wiwe. Ico gihe yahawe inkomezi n'Imana arera abana kandi ntiyahengeshanya gusengera umugabo wiwe aho yari ari ku rugamba. Mu gihe cyose c'ubukire n'amagorwa yarerekanye kwihangana aranasangira n'abandi bari mu buzima bungana n'ubwiwe. Ibyo bike yabasha kuronka byose barabisangira. Abo basangiye ukwemera abo mwishengero baciye bamwita umugore w'imbabazi canke buntu, izina ryagiye kumukurikirana rimubera n'umugisha. Mu ntumbero yo gufasha neza imfuvyi, abapfakazi n'abageze mu zabukuru, yafashe ingingo yo gushinga ishirahamwe Buntu Foundation. Izina ryafatiwe ku kazina bamwitirira Buntu. Iryo shirahamwe rikaba ryavutse mu kwezi kwa Munyonyo umwaka wa 2005. Umukozi w'Imana Reverend Denise Nkurunziza yarongetse imfuvyi 27, abakobwa 19 n'abahungu 8 kwiga muri kaminuza mu gihugu c'Ubuhindi, kandi abandanya afasha benshi kwiga mu makaminuza yo mu Burundi. Imfuvyi zigera ku 48 barangije amashure y'imyuga yo kudoda, mu gihe 51 banonose ibijanye no gutunganya neza iby'amavuriro hospitality management muri Buntu Professional Training Center riribuye mu ntara ya Ngozi. Kwigenekerezo rya 9 Myandagaro yasohoye igitabo ciwe The Power of Hope, La Force d'Espérer. Igitabo kirimo inkuru y'ubuzima bwiwe, ubuzima bugereranywa n'ishure udashobora kuronka handi. Ubwenge n'ubwitonzi afise ntibibonekera mu bikorwa gusa, binabonekera no mu majambo yiwe. Ubutumwa atanga bukora ku mutima kandi bukaba bwahinduye ubuzima bwa benshi. Hanyuma ikigira kane, kurongorana urukundo. Rongora aburongoye ubakunda. Kuko hariho kuba umurongozi ukaba umurongozi w'iterabwoba. Yego. Kuko kuba umurongozi w'iterabwoba burya ndafise amakenga yuko hashobora kuba atarukundo ruba rurimo. Turongora abantu tubakunze. Urongora umuntu wishira mu kibanza ciwe, kuko burya urukundo nigwo rutuma wishira mu kibanza c'umuntu. Ukishira mu kibanza ciwe ukamenya yo kwaruha, ukamenya ukiyumvira ku vyakenera nawe ushobora gukenera. Urukundo rurakenewe mu burongozi. Nagiye guheza muri 93 niho nahejeje. Murabona ko haraba amatora. Muri rya bihe vy'imbere y'amatora harabaye igihe c'amacakubiri ku mashure nka yose birahaba, ariko ku ishuri wacu nta macakubiri yarahasanzwe. Ariko igihe kimwe amatora yimirije haraduka iby'abahutu n'abatutsi, hanyuma baratangura bagenda babivugana. Jewe rero nta nivyo narinzi. Wa mupapa wacu nakubwira ntavyo yatureresheje. Ndibuka kujya mukuru wanje nakubwiye 72 yageze ari ku ishure. Ari ku ishure rero abana bigana baramubwira, umwe araza aramubaza ngo ubwoko bwawe n'ubuhe. Arababwira ati je ntabwo nzi, kandi effectivement ngo ntabwo yarazi. Je ntabwo nzi. Acaramubwira ngo taha. Bagira juste batahe baje muri vacances umengo za Noel. Taha ntuzugaruke utazi ubwoko bwawe. Hanyuma umwe mukuru wanje agira arashika arabaza papa, aramubaza ngo papa ngo je bantumye ngo mumbwire ubwoko bwanje. Papa cwe, papa bambwiye ngo mumbwire ubwoko bwanje. Cwe papa carava hasi ko mbagiye kuzana inkoni. Azabona inkoni agira mukubita, urumva kubera amubajije ubwoko bwiwe. Umusaza wanje mukuru bagumana bakuza ari babiri gusa, aca amucinya inkokora ngo ngwaho, aca ariruka. Hanyuma aca avuga ati papa urigera wumva ariko aravuga ibintu by'amoko? Ati we nubona ko yarazanye urukoni ngo agukubite. Amaravuga ati ndagowe mugabo nubwo atabimbwiye, bambwiye ngo sinzosubire batambwiye ubwoko. Hanyuma umwe musaza wacu mukuru aramubwira ngo je numvise bavuga ngo turaba. Ati nimba ari ivyo ntumbaze, uragenda uvuga ivyo. Hanyuma jewe nanje birashikira rero ku ishure. Muri ico gihe umunyeshuri umwe araza arambaza ngo Denise ngo nagomba ndakubaze wowe ufise ubwoko buwe. Ni yewe gaye, ni je ntabwo nzi.
vuga uri umuhutu uri umutuzi ntavyo nzi kuko iyo nkuru mukuru wanje yayimbwiye nashe nanje kumubaza ubwoko bwacu niho yacavuga ati rero rurakuzuriyeko uhirahiruze kubaza papa urawunywa hanyuma rero ndamubwira nti ntabwo nzi ngo uri kurasama ngo aha ngo we ntuzi biriko birabaha kw'ishure ntivyibiki ngo ubu abahutu barukwabo abatutsi barukwabo none wowe ucujaye nti navyo nzi sinzi aho nja ntavyo nzi numva nagize ubwoba hari undi mugenzi twagumana tukajana muri uwo muziki tukongera tukigana niwe twabaye abagenzi kubera niwe twicarana hajya ku mugoroba muri etude tuborokana niwe twari twahuje ukuntu twiga bikamfasha nawe bikamufasha niwe rero twagumana hama tugiye muri etude ndamubwira nti mbere yuko twiga ndakubaza ntuzi n'amakuru we hari urakubaza ubwoko bwawe ateka jewe hariho umukobwa yaje kumbaza ubwoko bwanje ni kandi jewe rero ntabwo nzi nawe acarambwira ati ntabwo nzi na jewe rero ko tutabuzi twigumanire tuzoce tuguma turi babiri tuburi none twojahe atabwo tuwuzi aragaruka arambaza wamenye ndabumenye gute hanyuma muga tukaza tubona abantu bagira imigwi dutashe rero niho nabibwira uwo tuvukana niho yaca ntera iyo nkuru rero uko byamugendeye nawe